ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwahe mwiriwe nshuti mugenzi mukoze nk'ikiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rudasi Manirakiza ndiko ndayigushikiriza. Mbega umuntu yofasha gute uwuja mugana? Nico batuganirako uno musi, ariko Sengendo Fabiano abanza kutwibutsa yuko umugisha w'umugore uri mu mugabo kandi ngo n'umugisha w'umugabo uri mu mugore. Reka tumutege yombi. Nakunze kubwira abantu ndababwira ngo burya umugisha w'umugabo uri mu mugore n'umugisha w'umugore uri mu mugabo. Bose iyo bateranije iyo migisha ica yubaka urugo hama ibintu bikagenda neza. Nico gituma hari abantu tutaronkeye mu busore kuko twari turindiriye iki abagore. Harire n'abakobwa bataronkeye mu bukobwa bwabo kugira ngo barindire kuzoronkera muri wa mugabo. Kujya rero no kudatahura no kumenya ingene Imana ihezagira abantu. Yego. None nka wewe wavuze uti harababona ibintu twe turatera imbere bakavuga bati nta ruhara mbifisemwo. Nka wowe kwaza ati none uruhara washizemwo n'uruhe mu vy'umugore ariko arakora bikagenda neza? Jewe uruhara nshiramwo nugo kutamuca intege y'ivyo ariko arakora. Kandi nimba ngiye gupfukama cange ndiko ndasengera abantu nuko nawe abanza kuza imbere mu kumusengera. Arico gituma bagenzi be bahora bamubwira ngo wewe ntutugoye kuko tuzi ko umugabo wawe hari karagusengera. Mugabo twebwe abacu ntibasenga. Rero urumva bakamubwira gutyo. Rero urumva ko baza akamaro k'ivyo mba nagiyemwo kandi nawe akamenya akamaro k'ivyo mba nagiyemwo. Rero iyo bishitse nkahezagirwa nawe agahezagirwa tugahuriza hamwe kubera ko dusanze twaramaze kungurana ubwenge bw'iyo turiko turaja. Tuca tubikoresha neza bikaba igitangaza mu rugo no ku bandi babibona. Uko niko tuca tubigenza. Oga kicurugo uruhara rw'umugore mu vyo ufise n'uruhe? Jewe nubwa nti ambera umuhanuzi mwiza tugahanurana. Ni kuvuga nyamba je mu kazi kanje ndumudandaje. Ni kuvuga ndashaka gukehanirwa ntamutuma ati erega ngurana n'ibihumbi 10 ngaho. Nyamba bisaba umugenzi ntazamana nabimpaye. Haba mbere umuntu mwiza kuko iyo ngize ikibazo niwe muhanuzi wa mbere mbanza kukibwira. Nukuri ndashima ingene dutahurana. Ariko rero sinoreka gukebura abantu bakirondera ya misore n'inkumi. Nyama twebwe dushima kara amahoro. Abakirondera uno munsi n'ikibazo mu kurondera bagerageze gusenga kugira ngo Imana icagure, kuko Imana igucaguriye ntiwidoga. Iyo umuntu ari cagura rero araba nabi. Hari umuririmbyi yavuze ngo ijisho rikunda ntiribona, kuko ukunda nawe bafise inkovu ntuyibona. Bisigura ko Imana ikwiye kuducagurira mu misore mwe musabe Imana bacagurire, kuko umusore hari igihe hashima inkumi kubera yibona n'inzobe cyangwa kubera yibona n'ubunini. Muga amaze kumushikana muhera akaburi cyamugaburira yanzo bizogenda gabunini bugende atangure kutamwiyumvamo. Muge wacaguriwe n'Imana biguma byoro uzomuguma nabakugumeko. Yego. Irande kubera umukenyezi mwiza n'umuhanuzi mwiza nize nkuko Fabiana asengeye umukenyezi we nawe ndaza ko umukenyezi wagusengera cyane kuko ari no mu barongoye igisata cy'abamama akaba n'umuririmbyi. Rero abasenzi akazi kamere bahamagarwa gusengera abo bibana nabo babana nyene mu buzima bwa misi yose, arabo mwishengero cyangwa arabo mu kibano. Ko ntiyoza gusengera ishengero ngo yibagire gusengera umutware wiwe. Oya nukuri ivyo arabikora nanje ntabikora tugahuriza hamwe Imana igacihezagira. Yego. Murakoze cyane. Sinzi ko Fabiana hari ibindi amaze kwiga, hari ikindi wize ga Fabiana? Ego hari ikintu nize kandi n'uyu munsi nciga kuko burya misi yose uko mvyutse hari ikintu je mba nize cange ngarutse mu rugo hari ikindi niga. Kuko keje na keje nakunze kubwira abantu ndababwira ngo burya keje na keje umuntu niyakubwira ingene ufata umugabo nakubwira aho yaciye, nakubwire n'ingene yamurose. Kuko hari igihe babigisha ibintu muri ivyo bintu by'abamama ugasanga abantu batugurutse kubera ko babigishije nabi, kubera ko atabahereye mu muzi y'ingene vyagenze kugira ngo bitungane mu rugo. Jewe ndazi ko vyagoranye kubwico natanguriye ko kuvuga kubera ko uko gutwenga no kunezereza umuntu bitaba muri jewe.
rero ivyo vyaramugoye ariko aravumiriya gushika uyu munsi je ndabona ko biriko biratora umurongo ariko arabona ko ariko nubatswe naho nanje ngerageza gushiramo ko hari ibiriko biraza ngenda ndiga ku munsi hari ibintu biriko biraza. Narega Fabiano, we nk'umukozi w'Imana ntabanza kugusaba impanuro zingene bo kubakwa ingo zabo? Ego hari abantu bahora bazinsaba ariko keshi na keshi iyo tutamenye, kuko abarundi barakunda kuvuga ngo ururimi rw'umwe rukamwa ayera. Rero iyo umuntu agushikiriye ari umwe atazananye na mugenzi we keshi na keshi vyakubwira arakobesha. Rero nico gituma umuhimpanuro zo kwikurayo kuko batazananye n'uwo bapfa ikibazo. Kuko ntuzomenya ngo umubi nurya cange umwiza nurya. Ariko iyo bari kumwe bagaharira imbere yawe urashobora kumenyaho ingorane ihagaze, ugaheza ugafasha uyu bari kumwe n'uyu. Ariko iyo hamaze kwidobora umwe ngo umufashe impanuro utazi iyo biva niyo bija, biragoye zijya mpanuro zitangwa ziba ari iz'ubusa, kuko izo mpanuro zitegerezwa guhabwa bose bari kumwe, ukabereka ukuri iyo mu gihe baje bose kuzigusaba. Ariko mu gihe uri kurazihereza umuntu umwe ni nko koza urasuka amazi ku rutare, usuka amazi ku rutare, urumva nta kintu na kimwe bizokwigira bifasha, kuko usanga umwe yasengera mu ishengero ryawe uwundi agashengera muri vivane, urumva cyangwa uwundi ntasenga yibera ngaho gusa n'ibyo byo gusenga we ntavyazi. Ariko uri karagusaba impanuro nuwaje gusenga mu ishengero ryawe, urumva rero biragoye ingene uzobafasha n'ingene uzobahuza kubera ko ntibari ku murongo umwe. Rero biragoye cyane naho impanuro twozitanga wayihaye umuntu umwe ntaco bizomufasha. Mbega aho y'umutumye wundi haraho bishika bikaborohera ko babazana? Ntibyoroha, kuko hari igihe umugabo atamwemerera bivanye n'ivyo ubwabo baca bibaza ngo nkumbure yoba yarandetse. Ntiyipfuze guhonyora aho hantu kubera ko we ubwabo muhiri wabo hari ubwo utabuhatse, ukaca umubwira ngo ati none mwozanana, akaca akubwira ngo burya ngo ntivyoshoboka. Araho usanga akubwira ngo ntivyoshoboka kuko azi ko yohava mwagiriza amakosa menshi, akanka no kumubwira ivyo ntushobora no kubimenya kubera ko udashobora kumenya ivyabo. Rero urumva biragoye kumenya ko yanamubwiye, biragoye no kumenya ko yonamuzana. Rero urumva tuca tubifata uko tugasenga Imana bya bindi nyine by'abakozi b'Imana, ukaca tuvuga ngo ati mwami Yesu urafasha uru rugo ugwiteho urubemwo, amen. Ariko mugabo inyishu ntibitowe. Oya, nta nyishu iba yatowe kuko ntaho ufite uza guhagarara. Oya. None wobwira ngo iki abaza gusaba impanuro? Jewe nobwira umuntu aza gusaba impanuro bikunze yozanana na mugenzi we, kuko biroroshe cyane guhuza abantu babiri batase. Biragoye guhuza umuntu ku giti ciwe. Rero abahagurutse batase bishoboka nibaze ari babiri, nkuko mu makomini iyo bagiyeyo bagenda ari babiri, umwe yakemeza ngo ati jewe turasinyura, uwundi akavuga ngo ati ntidusinyura, kuko iyo umwe yijanye mu ikomine ntibamwakira. Kujya rero baja mu makomine ari babiri, nibaze no mu rushengero gusaba impanuro ari babiri. Mugabo ntibapfe kugenda gutyo cyane ngo baje mu ikomine batarabanza guca mu rushengero ngo tubanze tunabasabire n'Imana, hari ubwo ari Satana aba yabateye, tubanze twirukana uwo mudayimoni. Yego. Murago cyane, sinze ko hano kiciro gacu yongera kuri ico narimbajije kuvyerekeye gutanga impanuro no gusaba impanuro. Yego, naje turemeranya yuko bo kwitaba ari babiri, kuko keshi iyo umuntu agiye kwitwara ari umwe aza avuga amakosa ya mugenzi we ntavuga yiwiwe. Hari n'igihe mbere usanga uwo muntu yaje kwitwara ari wafise nikosa. Rero iyo baje bose bituma utahura ikosa ingene ryakozwe, ugaca umenya ingene ubumvikanisha. Je no gwana karorero umugabo yize kunganira ko abantu bari kubayaga byise hambwe ati cyo umugore wanje bararana impuzu. Rero gico nakiye nkora nace fata urugendo ncinza kwaraba bose, ndabumvise yuko ari amakosa umugore ari marakora, narabashize ku murongo, Imana irabikora birasubira ku murongo bigenda neza. Yego. Nuko rero murumva yuko bimwe byo guhava abantu bahukana biva kuri vyinshi, niyaza yuko tuzaba twabishika ko mu nyuma. Nshimiye aba bantu twaganiriye, sinzi ko kiciro gacho ahereza ko. Murakoze, jewe ndangiza shima kugira ngo ibi byumviro byacu
ababyumvise bize bibafashe hama Imana irushize kubaka ingo zacu amahoro. Murakoze. Fabiano hacoherezako je ico norangiriza ko ndangiza nkengurukira abatwumvirije ariko ndabasaba ngo ibintu by'umubano w'abantu babonanye bakuze bavyitondere kuko abo tubana s'abana tuba twahuye dukuze nabo bakuze. Rero nta mwana arimwo kuko kera bakoresha ngo amakofe bagakoresha imigere ngo kushira ku murongo. Mugabo ntuzovyara abana ngo bakubite bongera ukubite n'ubavyara. Ivyo na makosa ni impande zose kubakijijwe n'abatarakizwa. Bose bavyumvireho nimba umuntu yo kunanira kananira abagabo ntiyimye. Mushire mu bantu, mushire imbere y'abahagarikiye, mubanze muvyumvikane ko barundi baravuze ngo inkoni ivuna igufa ntihana ingeso. Rero umunyengeso ntazo hinduka ngo nuko wamukubise cange ngo wamwimye rasiyo cange ngo wamwimye impuzu, hari ubwo uzona zimwima akaza kuzironderera. Rero nukugerageza mu kubaka ingo tugahuza muri vyose kugira ngo ntidutume umuntu ari twebwe dutumye nimba ari abagabo twebwe bitumye ari twe tumurungitse muri vya vyaha cange tukarungika umudamu cange umudamu akarungika umugabo we muri vya vyaha. Rero numva ko umuntu wese afashe mugenzi we kugira ngo ivyo vyaha nizo ngorane tuzitsinde. Yesu abaho umugisha. kandi nibaza yuko ivyo wize utari bwaheze kubitubwira, nibaza ko igihe izokurikira uzazana mu Kenyezi bakabitubwira muri kumwe cyane nzomuzana. Yego ugakicurwa nawe nibaza yuko ivyo kuvuga bitaheze, nibaza ko mu kiganiro kizoza zomutuze kugira ngo mubitubwirire muri kumwe. Yego ntavyemeye kuko tuzoza turi bane kuko twese turi mu komine imwe tuzorondera na bya tuyage nyene ibyo twemeranya twese. Yego tukaba twari kumwe na Kicurugo Pascal hamwe na Sengendo Fabiano. Tukaba dushimiye aba batumire bacu, dushimira nawe barutse yompi Leonidas Manirakiza mwari kumwe, nagenda gusezera kwipfuriza ijoro ryiza naho butaha. Ufite ikibazo cyo cyunganira telefone ni 71 204 197 canke 69 199 619. Yesu abahezagire. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.